Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ahejeje guha umubonano mu biro iwe intumwa z'igisata mpuzamakungu cegamiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU gisanzwe gifasha mu vy'indero, ubushakashatsi n'imico kama. Bari barongowe n'umupfasoni Krista Pika asanzwe ari umuyobozi ajejwe ivy'imico mu gico gisata mpuzamakungu ONU. Mbere bakaba bari baherekejwe kandi n'umuganwakazi Kamatari asanzwe ariwe mbere yabashikirije n'umugambi wo gusubiramwo no guha agaciro ishamba rya Mpotsa bita Forêt Mpotsa muzi baho bahora bashingura abamikazi. Izo ntumwa z'ico kigo UNESCO zahawe umubonano nyakubahwa umushikiranganji wa mbere mu gihe bari bavuye kugendera ibibanza bimwe bimwe ndangakaranga canke ibibanza datiro, naho bagendeye mize ya Gitega baragendera n'ibindi bibanza. Bari baje rero kuyaganira nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ico babonye bagomba guherako cane cane mize y'Igitega, aho baje gushikiriza umugambi nyakubahwa umushikiranganji wa mbere urongoye urwego nshingwabikorwa, umugambi babona ko bagiye kurangura kugira ngo basubiremwo mbere baha n'agaciro ico kibanza. Ikibanza cubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itanu na gatanu, aho bavuga bati harageze ko gisubirwamwo, bakanashima mbere ko nibigize ico kibanza ahanini nka vyose bisanzwe ari bikorerwa hano mu gihugu cacu Burundi, abe vyo bubakije canke n'ibindi bisharizo vyaho, aho avuga rero ati ni vyiza ko gisubirwamwo maze hagahera tugashiramwo n'abarundi kugira ngo baheze basubire kinagurwe kibe icirore c'igihugu, eka mbere kibe aho n'abarundi bonyene urwaruka buzoja burarabira kahise kabo batabusomye batabisomye mu bitabo, ahubwo ariko baravye kirya kibanza bakabona ivyaranga ico gihe. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yakengurutse arakenguruka urwo rugendo, arakengurukira uyagize iciyumviro co gushikiriza uwo mugambi ikigo UNESCO, maze naco giheza kikarungika izo ntumwa. Yakengeye UNESCO rero ko ari ikigo gisanzwe gikorana n'u Burundi kuva mu 1962. Ati rero turakengurutse ko muje mbere muje ku mwanya mwiza, kuko muje mu gihe leta y'u Burundi herutse gushira n'uburyo yantunganyo y'uburyo bwa leta yari yashizemo uburyo bwo gusubiramwo ibibanza ndatiro bigera kuri 5 5 sites touristiques. Ati rero muje mu gihe na leta yamaze kubona kuko biri no muri wa mugambi w'imbona kazoza aho guha agaciro ibibanza biranga kahise ku Burundi, ibibanza vy'iratiro. Ati rero ni vyiza ko muje rero twebwe rero tubakiranye yompi, tubakiranye ugweze. Ico tubasaba nuko rero muca mutugirira intunganyo nziza, mutwereke ico musaba leta, mutwereke namwe ico mugomba kudufasha, maze duheze dushire uburyo hamwe n'ivyiyumviro, maze ico kibanza mize ya Gitega bemeye guherako bice bitangwa vuba, kuko baravuga yuko bifuza mbere ko mu mpera z'umwaka wa 2026 ico kibanza caba casubiwemwo vy'iteka aho azobera icirore c'igihugu. Banagarutse umbibe za kirya kibanza, aho bavuga yuko imbibe zitaboneka neza bivanye ko harabo baragiye bahiha, ariko ivyo nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yabahumurije, yababwiye yuko ati arabahihaye amategeko aratomoye, n'abo bahahawe leta ntibashobora kuba intambamye ku mugambi wa leta. Leta izoheza rero ibatunganirize maze ibikorwa vy'igihugu biheze biharangurirwe.